Kwigenezo rya kabiri Kigarama no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaraganutse ava mu rugendo rw'akazi i Madrid mu gihugu ca Espagne aho yari yitavye inama igira 143 y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka Union Interparlementaire mu rurimi rw'igifaransa. Ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, Nyeniteka Sinzohagera yamenyesheje ko muri iyo nama bize ibijanye n'ibibangamira hamwe n'intambamye za demokrasi. Twari mu rugendo rw'akazi nko bivuze mu gihugu ca Espagne aho hari ikoraniro kaminuza ry'ishirahamwe rihuza amanama nshingamateka na nkenguzamateka ku isi. Yari inama igira 143 aho yahuje abatari bake bavuye mu bihugu 117. Ni inama ibaye inyuma y'imyaka 2 kubera kino kiza ca corona. Ni inama kandi twavuga yuko by'ukuri yagaragayemwo abakenyezi batari bake kuko muri iyo nama hitavye urugero ibice 38 byo bari bitavye bari abakenyezi hama n'ugwaruka nabo nyene mu manama nshingamateka na nkenguzamateka rwari rwaserukiwe ku bice 24. Ikibazo nyamukuru cari kihari twari tugiye kwiga cari kijanye n'ibibazo intwaro rusange zigana zihura nazo, les menaces et les défis de la démocratie. Hanyuma mu bintu bikuru twigiye hamwe twabonye twasanze by'ukuri hari ibitari bike na cyane usanga ubusumbasumbane mu by'iterambere iterambere igaragaramo ubusumbasumbane ugasanga hariho abakennye cyane. Ibyo nabyo ugasanga navyo ni ingorane y'intwaro rusange aho usanga kubera ubukene usanga ari ingorane. Ariko kandi twaragarutse ku ntererano z'ibimenyesha makuru n'ubuhinga bwa none aho usanga rimwe na rimwe cyari gisata ciza cyateza gushigikira intwaro rusange. Mugabo twasanze hariho by'ukuri aho usanga abantu bakoresha ubwo buryo bwo buhinga bakabukoresha mu buryo bitari byo, ugasanga rero bariko baratanga amakuru atariyo. Amarezo sose ugasanga ariko atanga amakuru atariyo, amakuru ajyanisha. Ivyo nabyo twabonye yuko by'ukuri navyo ari ingorane y'intwaro rusange. Ikindi twabonye kiriko kibangamira intwaro rusange ni ibice bimwe by'abantu usanga badasurikiwe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka na cyane abakenyezi hamwe n'ugwaruka. Aha rero niho twanasabye yuko by'ukuri mu nama nshingamateka na nkenguzamateka atandukanye ivyo bisata iyo migwi nayo nyene yoza iriyumbirwa ko kugira ngo nabo baje muri izo nzego. Hambavu y'ivyo twarashoboye guhura n'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bya Norvège, abo muri Georgie, Turkiya, Ubuhindi nabo muri Maroc. Ku bijanye n'urongoye inama nshingamateka y'igihugu ca Turkiya twaraganiriye gufashanya hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri, ariko na cyane tubasaba yuko boshigikira leta mvyeyi leta nkozi mu mugambi wo kubikorwa rusangi, na cyane ko bashobora gushigikira leta mu kuturonsa ibikoresho byo kubaka kuko basanzwe bafise amahinguriro atari make akora ivyo bikoresho. Rero ko bashoboye kudushigikira byofasha kugira ngo tuzamure ubutunzi bw'igihugu na cyane mu bikorwa by'iterambere rusange. Ubuhindi twaraganiriye aho hari ibintu nka 2 canke 3 twahagaritse ko hariho amasezerano ariko arategurwa yamaze gusinwa aho atamaviza boza barariha hagati y'ivyo bihugu bibiri, gukurana ko ibijanye n'amaviza hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri, na cyane ko bafise ibitabo by'inzira by'abadiplomate. Ikindi mbwa twavuganye na cyane ko nzi yuko abahindi dufise abarundi benshi bamagenda kwivuza hanze mu gihugu c'Ubuhindi. Nasabye yuko bodufasha
bakatubwira abagwizatunga bifuza kuzana imitahe yabo mu Burundi na cyane cyane mu gisata c'amagara y'abantu bashobora kubaka ibitaro byiza by'akarorero kugira ngo turinde abarundi bacu birirwa baragenda hanze burira amadege baze bavyubake ngaha. Ndabwira yuko by'ukuri leta y'u Burundi yashize amategeko meza yorohereza abagwiza tunga. Rero ndamutera kamo yuko yo dufasha kuhamagara abagwiza tunga mu gisata na cyane cyane cy'amagara y'abantu bakubaka ibitaro byiza by'akarorero byo kwivurizamwo Abarundi gusa, abo hakurya muri Kongo mu Rwanda bakaza ngaha hafi hako twirwa tururira indege tubisanga hari. Twarabonanye n'urongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc aho twaganiriye kwishira hamwe rihuza amanama nkenguzamateka yo muri Afrika n'ibihugu by'Abarabu ASECA. Twiyumvira ingene twonagura iryo shirahamwe ko naryo risa n'iriko riramera nk'iricumbagira. Rero niho ani twahagaze kugira ngo nanone turabe ingene iryo shirahamwe rihuza amanama nshingamateka nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika n'ibihugu by'Abarabu twobinagura hanyuma twumvikana ingene twosensibiliza n'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo kugira ngo navyo nyine bijemwo muri iryo shirahamwe. Hambavu y'ivyo rero harabaye gutora umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ihuriyemwo amanama nshingamateka na nkenguzamateka warahasanzwe yitwa Martin ava mu gihugu ca Cameroon. Niwe yasohoye kandi kwizegwa baramwongera ikiringo c'imyaka 4 kugira ngo abandanye atunganya ivyo bikorwa.